haleluya nanje nzonesha, haleluya nanje nzonesha, na Kristo yaranesheje. Kweki tubaho na Kristo yaranesheje nuko Kristo burya nabo baramuremetse ibintu bitari ibyiyo. Hari handitse ngo Jésus de Nazareth roi des Juifs, icyo kinacho yari yaravuze. Natwe bigiye tugira amadeni tunanije ni imbaraga zisi zitunaniza, ntabwo abana b'Imana twagenewe kugira iki amadeni. Ndabarahiye nzoga ibijumbu by'amaganda muri umuna wanje wari mu gutwera no gutwenga, nge nisombe zitarimo bya birungo byanyu n'ibinono byanyu, mukomeze mubone n'agatanso ko tudushatsi tukemera na defrige, mukomeze mubone nambaga uzuka ko puperine kimara y'ukuntu, urumva mukomeze mubone mutangara mukawideni yo nzira kanibiranga bishoye kubera nasanze tubabaje. Isira tunaniza Ntikakwereke ati bugerega nayindi nzira irahari, irahari, irahari. Nimubwira muzonyubutse muti dushingire ya Nayo amuzi ngo nkabande bakengurukira mwebwe mudusabira mutatuzi, umukama bandanye kubongerereza ingabire yashize muri mwebwe mwarayezagiwe. Mana wumve ko miguye umuhigo nari narahize kuzoba unyeretse yuko unkunda no mugihe ncereje kuba uri kumwe nanje, none ndakwemereye kuri umwami wanje. Kandi abandi bagira ama anniversaire nanje ndayigeze byo nukuri ndahimbawe kandi cyane, nakuntu Imana ari guca ibihuza n'uyu munsi inyene.